Abalewi igice ca gatandatu. Ikimazi co gutangirwa icaha c'ubugunge. Uhoraho abarira Mose ati nihagira umuntu akora icaha akancumura ko jewe Uhoraho akagunga mugenzi we mu vyo yamubikije canke ku ngwate yamugwatirije canke mu vyo yambuye canke akanyaga mugenzi we ku gahahazo canke akabona icazimiye akakigunga akakirahira ibinyoma, nihagira ikintu na kimwe muri ivyo vyose umuntu azokora agakora icaha ubwo buryo, iyo akoze ico caha akumva ko atsinzwe azarihe ico yambuye canke ico yaronkeshejwe n'agahahazo canke ico yabikijwe canke icari cazimiye yatoye canke ikindi kintu cose yarahiye ibinyoma, aza kirihe uko kingana kandi akigerekeko n'ikingana n'ikigira gatanu caco, akirihe inaco ku munsi nyene azotangako ikimazi c'impongano. Anzanire ico kimazi ciwe c'impongano c'imfizi y'intama itagira agasembwa ikuwe mu mukuku, izibe iyimaze igiciro uzocira gikwiranye n'ikimazi c'impongano, agishire umuherezi aheze amuhongerere imbere yanje, nawe azoharigwa ico yakoze cose camutsindishije. Ayandi mabwirizwa yo kuvy'ikimazi conswa. Uhoraho abarira Mose ati barira Aroni n'abana biwe uti iki nico cagezwe kuvy'ikimazi conswa, kize gihore kiba ku nkwi zaco ku gicaniro kirareho buce, umuriro wo ku gicaniro uze wame waka, maze umuherezi yambare wa mwambaro wiwe wera derere na rya butura ryiwe ryera derere, aryambike ubwambure bwiwe, aheze ayora umunyota w'ikimazi coshejwe, ic'umuriro watongoreye ku gicaniro awufashe iruhande y'igicaniro, maze yambure iyo myambaro yiwe yambare yindi, aheze aje gusesa uyo munyota inyuma yaho mushagaje ahantu hadahumanye, nuko uwo muriro ku gicaniro uze wame waka ntuzime, umuherezi aze yame awucana awurunde kw'inkwi uko bukeye, aheze azigereke ivy'ikimazi co konswa, acosereze kw'ibinure vy'ibimazi vy'ishimwe, umuriro uze wame waka ku gicaniro udahengeshanya ntuzuzime. Ayandi mabwirizwa yo kuvy'ishikanwa ry'amafu. Iki nico cagezwe kuvy'ishikanwa ry'amafu, bene Aroni baze barihereze baraho nyene imbere yanje, imbere y'igicaniro, umuherezi aheze yakamata urushyi rumwe kuri iyo fu igogoretse y'iryo shikanwa no ku mavuta no yo kuri yo n'imibavu yose igeretse kuri iryo shikanwa ry'ifu, aryosereze ku gicaniro kuba umubavu umota neza, bimbere icibutso caryo. Ibisigaye kuri vyo Aroni n'abana biwe babirye bitambiwe, babirire ahantu hera mu rugo rw'ihema ry'ibonaniro abe ariho babirira, ntibaze babicumbane n'umwambiro ndabibahaye, bibe umugabane wabo ku mashikanwa nshikanirwa atongorwa n'umuriro n'ivyera cane, nk'uko ikimazi gitangirwa ibyaha kimeze, bo n'ic'impongano. Izina muhungu wese wo muri bene Aroni yemererwa kubiryako, bibaye umwanya wabo w'intahava, uko ibihe vy'urunganwe rwanyu bizogenda bikurikirana, wo ku mashikanwa nshikanirwa atongorwa n'umuriro. Uzobikorako wese azoba abaye uwera, abe inyegu yavyo. Uhoraho abarira Mose ati iri niryo shikanwa rya Aroni n'abana biwe bakwiye kuzokwama banshikanira uhereye ku munsi Aroni azorobanuzwa amavuta. Ikigera 10 c'ingero yitwa efa y'ifu igogoretse, ngo kize kibe ishikanwa ry'ifu ry'ubudasiba, igice cayo kize gishikanwe mu gitondo, ikindi ku mugoroba. Baze bayivangire n'amavuta ya elayo ku cuma gikaranga, niyamara guhwama bayizane, baze batange iryo shikanwa ry'ivyakozwe mw'ifu
ari utumanya dukaranze ngo ribe umubabwe umwotera neza. Umuherezi wo mu bana biwe azorobanuzwa amavuta amusubiriye mu gishingo, aze yame anshikanira iryo shikanwa, bibe icyagezo cy'intava ryose rize rishe ritongoke. Ishikanwa ry'ivyakozwe mu ifu umuherezi azotanga rize rishe ryose ritongoke, ntirize riribwe namba. Ayandi mabwirizwa yo kuvy'ikimazi gitangirwa ivyaha. Uhoraho abarira Mose ati barira Aroni n'abana biwe uti iki nico cagezwe ku vy'ikimazi gitangirwa ivyaha, aho bakererera ikimazi cyo konswa, aza bariho bakererera ikimazi cyo gutangirwa ivyaha imbere yanje ni kera cane. Umuherezi ahereje ico kimazi cyo gutangirwa ivyaha azaba ariwe akirya. Umuherezi ahereje ico kimazi cyo gutangirwa ivyaha aba ariwe akirya, kize kirigwa ahantu hera, niho mu rugo rw'ihema ry'ibonaniro. Uzokora ku nyama zaco wese azoba abaye uwera, abe inyegu yaco. Kandi nihagira umwambaro wose utarukirwako n'amaraso yaco, uwo mwambaro yatarukiyeko baze bawumesurire aho hantu hera. Kandi nicyatekwa mu nkono y'imbumbano baze bayimene, naho nicyatekwa mu nkono y'umuringa baze bayikube bayunyuguze n'amazi. Izina muhungu wese wo mu baherezi yemererwa kukiryako, kizoba ari icera cane. Kandi ikimazi cyose gitangirwa ivyaha amaraso yaco akajanwa mu ihema ry'ibonaniro agahongerwa ahera, ntikize kiribwe namba, ariko kize giturirwe.